Ndabaramukije ndabipfuriza umunsi mwiza. Turi ku munsi ugira 12 wo mu minsi 21 yo kwegereza Imana n'ubwami bwayo. Turi mu ndwi ya kabiri, indwi twahariye ubwami bw'Imana n'ubuzima rukristo. Ingingo y'umunsi, ubugingo bushasha. Turasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 3. Aravuga ngo Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Aha Yesu Kristo yavuze ikintu gikomeye cyane, kwinjira mu bwami bw'Imana ko bitava ku kuba turi beza canke ku bikorwa vyacu, ahubwo ko biva ku kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri si guhindura izina canke ishengero, sino kugerageza kubaho neza gusa, ahubwo ni guhabwa ubugingo bushasha buvuye ku Mana, ni guhinduka k'umutima, ni gutangura ubuzima bushasha buyoborwa na mpwemu yera. Ubugingo bushasha bisigura ko ivyahora bidutwara ntibikidutwara, ivy'Imana bitangura kuturyohera, ivyaha ntibiba bikiganza ubuzima bwacu. Kristo aba ari we ayobora ubuzima bwa misi yose. Yesu Kristo yabwiye Nikodemu ko atanumwe ashobora kubona canke kwinjira mu bwami bw'Imana atavyawe canke atavutse ubwa kabiri. Ivyo bisigura ko ubwami bw'Imana busaba imitima mishasha. Si mico nuko twitwara tugenda duhindura bukebuke ngo hamwe umuntu yovuga ngo biriko biraza ni bukebuke. Oya, ni ingingo ufata yo guhinduka rwose. Iyo tuvyawe ubwa kabiri tuba abana b'Imana, dutangura kubaho ubuzima bwa Kristo, ubwami bw'Imana butangura kuganza mu mitima yacu. Muri iki gihe turimo turasabwa kwisuzuma uti mbega naravutse ubwa kabiri vy'ukuri. Turasabwa kwiyambura ubuzima bwa kera butari mu bushake bw'Imana. Turasabwa kwemera ko Kristo Yesu atangura kutuganza muri vyose, kandi turasabwa kwiyemeza kubaho nk'uwahawe ubugingo bushasha. Saba Imana iguhe ubugingo bushasha nyakuri. Sengera imitima y'abantu bataravuka ubwa kabiri. Saba ubuzima bwa Kristo bwigaragaze mu bikorwa vyacu. Data wo mwijuru, ndagushimira ku bugingo bushasha uduha muri Kristo. Uno munsi ndagusaba ngo ukureho ububasha n'ingaruka ku buzima bwanje vy'ubuzima bwanje bwa kera. Unshiremwo umutima mushasha n'ivyifuzo bishasha. Mpwemu yera anganze ubuzima bwanje bwose. Mbeho nk'uwavyawe ubwa kabiri, mbone kandi mbe mu bwami bwawe. Ndabisavye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubugingo bushasha si ugutunganya ubwa kera, n'ukwakira ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu.